Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Icyuka cya COUP D'ETAT gikomeje kwiyongera. General Evariste Ndayishimiye afite ubwoba ko ubutegetsi bwiwe bwaba bugiye gutembagazwa n'abarimo Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi basirikare bakuru badashyigikiye intwaro ya General Neva. Mu minsi ishize twabagejejeho amakuru akomeye yemeza ko General Kirapanze wari urongoye abashinzwe umutekano wa General Neva yamaze gutabwa mu mvuto ndetse ubungubu akaba afunzwe. Ubungubu rero inkuru ikomeye cyane imaze kungeraho ivuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi iremeza ko General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gufungwa. Ndasubiramwo, General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gufungwa, akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero General Ildefonse Habarurema yamaze gutabwa mu mvuto, amakuru aremeza ko radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi bicungerewe mu buryo bukomeye. Ibifaru byinshi cyane ndetse n'abasirikare b'abakomando bakomeje kwiyongera kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye naho umutekano wakajijwe, harimo kugaragara ibifaru ndetse n'abakomando benshi. Ibingibi kandi ni nako bimeze ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi muri Gitega. Amakuru yizewe aremeza ko abajepe bakomeje kwiyongera ndetse ibifaru bikaba byafunze imihanda yose yerekeza kwa Ntare Rushatsi. Hari ubwoba bwa COUP D'ETAT mu gihugu cy'u Burundi. Uduce twose turi strategique ubungubu turimo gucungerwa mu buryo bukomeye. Ikibuga cy'indege kwa Ntare Rushatsi ndetse na radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi hari ubwoba ko bishobora kugabwaho ibitero n'abashaka gukora COUP D'ETAT mu gihugu cy'u Burundi. General Neva nawe ararikanuye ndetse arimo gukora ibishoboka byose ngo ate mu mvuto umusirikare wese arimo kwikeka ko yaba ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Ese byatangiye gute? Abasirikare bakomeye bamaze gufungwa n'abahe? Ese biraza kugenda gute ko abagenerali bamwe batangiye kwinubira General Ndayishimiye? Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tukagaruka akantu ku kandi kubirimo kuvugwa kuri iyi COUP D'ETAT mu gihugu cy'u Burundi. Nshuti munywanyi wacu, niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Ibuka gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira, inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu Burundi. Ubungubu General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yamaze gufungwa. Ndasubiramwo, General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yamaze gufungwa. Haravugwa mu mugambi muremure w'abagenerali benshi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Hashize indwi yose ibintu bikomeye cyane mu Burundi. Hari icyuka cya COUP D'ETAT. Abasirikare bamwe baramaze kugumuka ndetse bereka General Neva ko badashyigikiye intwaro yiwe.
Muri bano bajenerali haravugwa Generali Kirapanze wari ukuriye abajejwe gucungera umutekano wa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ku igenekerezo rya 9 Generali Kirapanze yarafunzwe. Ubu ngubu Generali Kirapanze arafunzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza yuko yafunganywe n'abandi bakoroneri batatu bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye. Kuva ku igenekerezo rya 9 ibintu byarahindutse i Bujumbura. Radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi byaracungerewe mu buryo bukomeye. Ibifaru bya gisirikare ndetse n'abakomando bafite intwaro ziremereye barimo kugaragara kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Ni nako bimeze kwa Ntare Rushatsi ku biro by'umukuru w'igihugu. Abakomando benshi ndetse n'ibifaru byinshi bamaze gufunga imihanda yose yerekeza kwa Ntare Rushatsi. Ibingibi kandi ni nako bimeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Birikekwa ko ibi bice byose bikomeye cyane abashaka gutembagaza ubutegetsi bashobora kubifata. Iyi niyo mpamvu rero abo ku ruhande rwa General Neva nabo bakajije umutekano kuri bino bice bitatu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite aremeza yuko abashaka gukora COUP D'ETAT ari benshi ndetse ngo bamaze igihe barimo gutegura uyu mugambi wa COUP D'ETAT. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 11 amakuru nibwo yamenyekanye avuga yuko General Ildefonse Habarurema nawe yamaze gutabwa mu mvuto ndetse ko yararimo gupanga imigambi yo gutembagaza General Evaristo Ndayishimiye. Biravugwa ko iyi migambi yose ikuriwe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Birakekwa ko Reveriyano Ndikuriyo afite abandi bajenerali benshi ndetse bikanakekwa ko abo muri CNDD-FDD nabo bamaze gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru yizewe angeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko muri telefone ya Generali Kirapanze hasanzwemo ibimenyetso byerekana yuko yari arimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Hari ikiganiro gikomeye cyane Generali Kirapanze yagiranye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse birimo no gukekwa ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yabagiye gutabwa mu mvuto yagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Hari amakuru kandi avuga yuko General Ildefonse Habarurema wari urongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi yaba yaravuganye n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko yavuganye n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi ndetse ngo akaba yaragiye ategura imigambi igamije kuvanaho General Neva. Aya ngaya ni amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Ikizwi nuko General Kirapanze yamaze gufungwa. General Ildefonse Habarurema muri kano gatondo nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Amakuru dufite aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo ubungubu nawe arimo gukorwaho iperereza rikomeye ndetse bigakekwa ko inyubako yiwe nayo yamaze gushyirwaho abajepe bagomba kuyirinda kandi ngo bakamucunga aho agiye hose. Amakuru aremeza yuko mu minsi mike cyane nawe ashobora gutabwa mu mvuto agakurikira abandi basirikare bakomeye barimo kuvugwa muri uyu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Hashize iminsi General Evaristo Ndayishimiye avuga yuko afite ubwoba ndetse akavuga yuko abanzi b'u Burundi bashaka kumwica. Amakuru yemeza yuko General Neva umutekano wiwe wakajijwe mu buryo bukomeye. Abari basanzwe bacungera umutekano wa Ndayishimiye barahinduwe ndetse n'abarindaga kwa Ntare Rushatsi barahinduwe hajyanwa y'abandi. Ibingibi rero bikerekana ubwoba bwinshi General Neva afite. Hari kandi abapasitoru bamaze iminsi bahanura yuko General Neva yabagiye kwicwa. Ibi byose bikiyongera ku kuba abanyagihugu bamaze iminsi bitotomba bavuga ko intwaro ya General Neva ari intwaro y'igikenye.
Mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bakomeye bavuga yuko bagomba kuvanaho General Neva kubera ko arimo koreka igihugu cy'u Burundi. Hari ikibazo cy'intambara ikomeye irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, iki ngiki cyatumye igisirikare gicikamo kabiri. Hari abasirikare bakomeye bavuga yuko General Neva yakoze ikosa rikomeye kuba yararungitse abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ibintu ngo byamaze kurenga, ngo ntabwo ashobora kubavanayo. Icyakorwa rero ngo nuko bakwivugana General Ndayishimiye bakamwica, maze bagahita bavana abasirikare b'u Burundi muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo. Amakuru avuga yuko abasirikare barenga 1,800 baba baraguye ku butaka bwa Kongo. Imiryango yabo kugeza n'ubu ntabwo irabimenyeshwa. Udushahara twabo ntabwo bigeze baturonka. Ibingibi rero bikaba byarashavuje bamwe mu basirikare bakomeye, ndetse bakaba barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Kugeza ubu rero ubwoba ni bwose mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Icyoba cya COUP D'ETAT cyo gikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko General Ndayishimiye yarayabonanye n'umugaba w'ingabo z'u Burundi. Yaraye akoze inama ikomeye na General Prime Niyongabo, ndetse iyi nama yari irimo General Silas Ntigurirwa. Iyi nama kandi yari irimo General Ndakugarika. Amakuru akemeza yuko aba bagabo bamaze guhuza imbaraga, ndetse bakaba biyemeje kurwanya umuntu wese washaka gutembagaza ubutegetsi. Gusa ku rundi ruhande birakekwa yuko General Prime Niyongabo nawe yaba amaze kurambirwa intwaro ya General Neva. Ahubwo uyu General Prime Niyongabo akaba arimo gutegura umugambi wo gutembagaza General Neva. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko abajenerali bose barimo kurebana ku jisho. Buri wese arimo kureba mugenzi wiwe nk'umugambanyi, ndetse General Neva arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko yaburizamo uyu mugambi wa COUP D'ETAT wamaze kunuka mu gihugu cy'u Burundi.